Radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri wa gatanu itariki 18 z'ukwa kane mu bihumbi 2025. Umujenama mukuru w'ibibazo vya Afrika mu bushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire Masad Boulos asaba ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo ya gisirikare ruha M23 kandi rugatahukana ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi inyuma y'umwaka uzorumanyejo kuva habaye irindimuka ry'imisozi rikomeye ku mutumba Gabaniro zone Gitaza commune Muhuta n'intara ya Rumonge yatumye imiryango y'ababa 500 ija mu kaga. Ubu ibayeho gute? Ndahashitse hari ubundi hari namosoze ncankorora kubera iyo mpanze bakomeza banyiruka kuzana amahera yo gupanga inzu. Nanze murabona n'ingene bimeze nta nikamba mbiri mfise. Bafitiye n'ikiganiro cabaza muganga. Aya makuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Idoni David byose ari mu kanya. Prime ndi kumagenga yaje kudushikiriza ayavugwa ku isi, adushikiriza ari muri studio zacu za Nairobi. Umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire yagabishije yuko Amerika izohagarika kugerageza kurondera amasezerano y'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gihe atabimenyetso byoboneka yuko hari intambwe iri kwiraterwa mu misi ya vuba. Marco Rubio yavuze yuko iyo atari intambara ya Amerika kandi ko igihugu gifise ibindi gishira imbere. Yabivuze ahejeje kubonana n'abanyepolitike batari bake b'abanyaburaya i Paris mu Faransa. Yavuze ko President Trump n'ubu agikeneye ko haboneka amasezerano, ariko yongera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise ibindi zishira imbere. Rubio yabibwiye umumenyesha makuru ku kibuga c'indege ca Le Bourget. Ntabwo tuzakomeza iki gikorwa ibyumweru n'amezi bidashira. Rero tugomba gufata ibyemezo vuba ubu ngubu. Ubwo ndavuga igihe cy'iminsi bikunda bidakunda bigomba gukorwa mu gihe cy'ibyumweru bike. Niba ari uko bimeze tuzabamo, niba atari uko bimeze ubwo tuzajya mu zindi nshingano z'ibanze dufite. Umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'Uburusiya yavuze yuko kuja muri ivyo biganiro ari ingingo Amerika ifata yonyene, ariko ashimika avuga ko ibiganiro bimaze kuba gushika ubu hari intambwe vyagize. Ibiziga by'abasirikare barenga 900 b'abanya Ukraine byasubijwe n'Uburusiya nabwo busubizwa 41. Uko gusubizanya kwafashijwemwo na CICR kumenyekana biciye ku butumwa ku mbuga hwaniro. CICR yavuze yuko abakora amatohoza ba Ukraine bazogerageza kumenya vuba hashoboka umwidondoro w'ivyo biziga. Uburusiya na Ukraine vyaheruka gusubizanya ibiziga mu kwezi kwa gatatu, ico kikaba kiri mu bintu bike ivyo bihugu bigifashanyamwo. Muri Tanzania umugambwe wa mbere ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi uvuga yuko utaziyo indongozi yawo iri inyuma yo gufatwa ku ndwi iheze yagirizwa ivyaha byo guhemuka. Ubutumwa ku kibanza ca Tundu Lissu ku mbuga hwaniro bwavuze ko yakuwe mu ibohero i Dar es Salaam akajanwa n'imiduga. Bwavuze ko umuryango wa Lissu n'abagenzi biwe batemerewe kumuraba kuva afashwe ku wa kane w'indwi iheze. Lissu yafashwe inyuma yo gusaba ko hagira ibihinduka mu buryo bwo gutunganya amatora imbere yuko haba amatora rusangi y'uyu mwaka. Kuva ico gihe umugambwe wiwe Chadema waciye ubuzwa kuzoyajamwo. Aya makuru mwumva na ya BBC. Umushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire yemera ko amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugambi wa nucleaire w'ico gihugu ashoboka. Abbas Araghchi yabivuze ahejeje kubonana i Moscow na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov. Araghchi yavuze ko ibizoshikwa ko mu ngunga ya kabiri ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bitegekanijwe i Roma kuwa gatandatu bizova ku ruhande rwa Amerika. Nubwo dufite ugushidikanya gukomeye ku bijyanye n'ibigambiriwe n'uruhande rwa Amerika, uko byagenda kose tuzitabira imishyikirano y'ejo.
repubulika ya kiyisilamu ya irani yihe mu buryo bwimazeyo uburemere ikwiriye. Twiteguye kandi neza gukemura iki kibazo binyuze mu mahoro kugira ngo umugambi wa irani wo gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa by'amahoro ugerweho. Abahuzi muri Yemen bavuga yuko barashe misile ku bwato bubiri bw'abanyamerika bwiremeka indege no ku kibanza c'igisirikare ca Israel mu kwihora ku gitero c'abanyamerika kivuga ko caguyemwo abantu barenga 70. Gushika ubu Amerika ntaco iravuga kubivugwa n'abahuzi. Iran yiyamirije ico gitero ca Amerika kuhashikira ibitoro vy'abahuzi ivuga yuko ari c'ubunyamaswa. Amerika yavuze ko ico gitero ku kivuko ca Ras Isa cashaka gushikako kwari ukubuza ko uwo mugwi ushigikiwe na Iran uronka ibikoresho n'amafaranga. Ndangirize muri leta zunze ubumwe za Amerika aho ibiro vy'umukuru w'igihugu bivuga yuko biriko biriga inzira zo gukura mu kazi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Jerome Powell aranegurwa cyane na President Donald Trump amwagiriza gukwega ibirenge mu kugabanya urugero rw'inyungu. Kuwa kane umukuru w'igihugu yasabye ko arangirizwa imirimo. Umujenama mu vy'ubutunzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Kevin Hassett yabwiye abamenyesha makuru ko ubutegetsi bwa Trump buriko burihweza niba Powell ashobora gukurwa imbere yuko ikiringo ciwe kirangira. Perezida muri Amerika ntafise ububasha butaziguye bwo gukura umukuru wa banki nkuru y'igihugu ariyo bita Federal Reserve. Nina urakoze Pime ndi ku magenge kuri amakuru wejeje kudushikiriza. Idonido rya makuru tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Umujenama mukuru mu bibazo vya Afrika mu bushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire Masad Boulos asaba ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo ya gisirikare ruha M23 kandi rugatahukana ingabo zago zose ziri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ashimangira ko ivyo vyose bigomba kuba mu mahoro n'ibiganiro. Yavuze kandi ko Amerika ifise umugambi wagutse wo gufasha Kongo mu iterambere. Hari mu kiganiro yahaye abanyamakuru nyuma y'urugendo yaramazemo iminsi mu karere k'ibiyaga binini. Reka ibindi muri ico kiganiro tubibaze Robert Patrick Misigaro. Masad Boulos muri iki kiganiro cyabereye kuri internet yabwiye abanyamakuru ko gutsimbataza amahoro mu karere ari ku neza y'impande zose. Yavuze ko kuba umugwi wa M23 waravuye mu mujyi wa Walikale ari kubera utwigoro twa Amerika, kandi avuga ko ico gihugu kiri mu mugambi wo gufasha Kongo kubona amahoro cyo kimwe no kwiteza imbere. Mu rwego rw'amahoro, Bwana Boulos avuga ko ari ngombwa ko M23 ishira ibigwanisho hasi, nayo ingabo z'u Rwanda zose ziri ku butaka bwa Kongo zigatahukanwa. Ngo ariko ivyo bigomba gukorwa mu mahoro biciye mu biganiro. Aho Amerika ihagaze nuko M23 igomba gushyira intwaro hasi, hanyuma ingabo z'u Rwanda zikava muri Kongo. Aho niho duhagaze, kandi birasobanutse, twarabisobanuye, tuzakomeza no kubiyobora muri iyo nzira. Ariko nubwo mvuze ntyo, turabizi yuko ibi bishobora gukemuka mu nzira y'amahoro. Iyi ntabwo ari yo nzira imwe yo kubirangiza hakoreshejwe imbaraga. Ibi bigomba kurangizwa n'ibiganiro kandi mu mahoro. Bwana Boulos yanabajijwe kandi ku mpungenge u Rwanda rutewe n'umuhari wa FDLR gwagiriza gusiga ukoze genocide mu Rwanda, ngo kandi ukaba ugifise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Kigali. Leta y'u Rwanda isanzwe inavuga ko biri mu mpamvu zatumye yongereza umutekano ku rubibe ihana na Kongo. Kuri icyo kibazo, Bwana Boulos yabanje kwibutsa ko kiri mu vyo yaganiriye na Perezida Kagame igihe aheruka Kigali. Yego rwose twaganiriye ku bya FDLR n'impungenge biteye. Iki kikaba ari ikintu cy'ingenzi mu kugera ku masezerano y'amahoro. Nureba ibiganiro byose byakozwe, iki nicyo kintu cy'ingenzi u Rwanda rushingiraho. Ni nacyo kintu cy'ibanze kizashingirwaho mu biganiro cyangwa se amasezerano y'amahoro agiye gushyirwaho. Buri muntu wese agomba kumva yuko atekaniwe ku kintu nk'icyo giteye impungenge umutekano, yaba muri iki gihe cyangwa se mu bihe bizaza. Uyu mujenama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vya Afrika yanavuze ko Amerika ifise umugambi wagutse wo gufasha Kongo kwiyubaka
igashika ku iterambere rizungukira n'akarere. Ngo mu gihe hasanzwe hari n'abandi bafatanyabikorwa ba Kongo, Bwana Bulos avuga ko abanyekongo bo nyene bazokwihitiramwo bamaze kubona ubafitiye akamaro kurusha. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Tugume mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi aho bukera umwaka uzoburumanye kuva habaye irindimuka ry'imisozi rikomeye ryabereye ku mutumba Gabaniro zone Gitaza komine Muhuta mu ntara ya Rumonge ryatumye imiryango y'ababa 500 ija mu kaga. Iyi miryango yahavuye irungikwa gupanga amazu mu burere butekanye, ivuga ko itaronka ubufasha kandi ko yugarijwe n'inzara. Inegura ko inzego z'igihugu zitanabemereye kuja kurima ku mitumba ya Jivako kugira yironderere utwifungura. Mu buyobozi bw'intara ya Rumonge bamenyesheje ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira abo banyagihugu. Jidas Ihundimpundu yishikigabaniro maze adutegurira inkuru ikurikira. Ndahashitse hari ubundi hari namosoje ncankorora kubera nk'ubu uyemba iyo mpanze bakomeza banyiruka kuzana amahera yo gupanga inzu. Aha Juvan Banzira bose ahagaze mu kibanza cahozemo inzu ziwe. Ubu nta kimenyetso na kimwe cerekana ko hahoze inzu. Zose zahitanywe n'irindimuka ry'imisozi yabaye mu kwezi kwa 4 mu mwaka uheze. Naho rero murabona n'ingene bimeze nta nikamba mbiri mfise. Inzu ziwe aracibuka ingene zari zimeze. Hari inzu ziwanje jine z'abahungu biwanje batatu bararamwe, imwe n'iyindi muyabamwe abakobwa, n'inzu yiwanje nyene ndakiriramo abashiki hama n'indaro n'igikoni c'impene zararamwe. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 19 ndamukiza niho imisozi yo ku mutumba Gabaniro yarindimuka ihitana ibitari bike harimo imirima, amazu n'ibitungwa. Imiryango y'ababa 500 yaciye yegeranirizwa ku ishure ry'imyuga rya Gitaza kugira ifashirizweho. Mu nyuma yahavuye irungikwa gupanga yemererwa amafaranga yo kubaho no kuriha inzu. Ariko iyi miryango ivuga ko yahawe ay'amezi 3 gusa, mu nyuma ngo ikaba yacitangura kuyimenya. Uno musi negura ko inzego z'igihugu zitayemerera no kuja kurima ku mitumba ya Mokako kugira yironderera ivyo kurya. Nuko ubumona twaduzaguye tuno duharage twabaye nyene kuza kuyiyiba bari batubuzize ngo ntiturime. Ubuye urabona ko twatiye nyene nta muntu yaciye ibiro bibiri uko ntwaronka amafaranga yo kugura izindi mbuto. Venera ntawe yamara yahoze aba haruguru yo kwa Juvan. Nawe nyene yariyivye aja kurima karima gato ya kitomati. Basaze kuba nk'abasaka kutubuza yuko ngo ntiturime. Natwe niko twavuki. Kwa cyane rufise rukora turiko kuza tukafa kurima muco turima nyene ko nyene. Kuko nta handi turi buzahane. None babanki nababwira gute? Bo batubuza ngo ntiharaguma ngo ko batugiye gusigura. Aba banyagihugu bavuga ko babayeho nabi. Basaba inzego n'intwaro ko bareka bagasubira kurima ukuri kwamye mu mitumba baturutsemwo kandi zikabaronsa n'uburaro. Dufungura iki tugenda gutsa akabaro bakaduha kanoti tukaza kugura gafu no duharage. Je nifuza gusaba aho noba no twonja nk'ubu turi mu nzu z'impangano, none turoguma mu nzu z'impangano kugeza ryari? Usaba kweri ko bafuma nimba hari ishiramwe ifuma dufasa ikafuma yungunganya ikatufuma itugura ahantu twoba ko nimba ataho boduha. Mu buyobozi bw'intara ya Rumonge bashimangira ko atamunyagihugu n'umwe arikuriwe gusubira mu mitumba ya Gabaniro. Abdul Ntiranyibagira n'umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari. Gusubira ku mutumba ntibishoboka kuko hajya n'ahantu habi nta n'umwe turasuzumye n'igihugu. Intora nabagira neza no kurima ntihoja kurima. Oya kirazaziririzwa. Bakarima bavaye. Kirazaziririzwa. Kuko ntituzi ujya mutumba wahana mbega bagiyeho bigaca kandi bivyuka bajana ninde azokibaza ico kibazo. Uyu mutegetsi avuga ko abari basanzwe bafise amatonga handi bo bamaze kugenda ngo basavye kubakirwa gusa. Asigura ko ubu hariko higwa ikibazo c'abasigaye. Jidas Ihundimpundu Imuhuta. Urakoze Jidas Ihundimpundu. Ubu ni saa 11:43 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri Radio Homuriza FM n'isanganiro mu Burundi, ku rubuga rwacu rwa Facebook Live na n'urwa internet ariko BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tuja mu Rwanda nyuma yo kurokoka genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 yahitanye ababyeyi n'abavandimwe bose afite imyaka 15. Vestina Mukantwari yabaye mu buzima bushaririye
aho abo mu muryango wo kwa se bamufata nabi bimusunikira kuba mu muhanda. Nyuma y'urugendo rurerure Mukantwari yashinze urugo. Ubu n'umubyeyi w'abana 4. Ubuzima bwe bwarahindutse kuko yanashinze uruganda ruto rukora amasabuni. Mukantwari atanga inyigisho zo gukora amasabuni, akibanda ku rubyiruko rutishoboye cyane cyane ahereye kuba babanaga mu muhanda n'abakobwa babyaye imburagihe. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yaramusuye adutegurira inkuru ikurikira. Uyu munyu muri litiro nk'eshanu tuba tugomba gukoresha byibuze garama nk'ijana kuko ubuzima bwacu bw'isabune ku ruganda Imbonirera Limited ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Vestine Mukantwari arigisha urubyiruko rutandukanye cyane cyane urw'inzererezi uko bakora amasabune. Icyo gihe ubikora gutya kugira ngo n'umunyu wivange neza kandi Mukantwari warokotse jenoside muri 1994 ubwe yabayeho ubuzima bwo mu muhanda kuva afite imyaka 15. Amateka aranze igihugu cyacu abayeho amacakubiri ari nayo yatumye jenoside yakorewe abatutsi baho. Mama wanjye yashatse mu bwoko bw'abahutu, noneho jenoside ibaye ifamiye yo kwa mama yose ihungira iwacu. Papa duhagararaho yanga kwica mama n'abavandimwe ba mama ngo natwe atwice kuko n'umuryango wari waramuciye kuko nyine izo ngenga bitekerezo zari ziriho. Papa yemera kugumana natwe kugeza ku munsi bamwiciyeho bakamwicana n'umuryango wanjye wose. Mu bantu 11 ninjye wabashije kuva ndiho nubwo nasigana nje ndi ikimugari. Rero muri ubwo buzima bwose bwo gutotezwa bwo guhozwa ku nkeke nibyo byampushinze kujya mu muhanda kuko nabonaga ko abana bo mu muhanda urumva navuye mu cyaro bitangaruka mu mujyi. Rero urumva ahanini nagiye kuba mayibobo meze nk'uhunze n'ubu nanjye ngo batazanyica. Avuga ko yamaze imyaka 5 mu buzima bw'inzererezi mu Rwanda zizwi nka marine cyangwa mayibobo, atunzwe n'ibiyobyabwenge kugeza agize imyaka 21 aribwo yashinze urugo. Ubuzima bugahinduka kugeza ubwo ashinze uruganda ruto rukora amasabune. Hashize imyaka 31 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Avuga ko amaze kongera kwiyubakamo icyizere cyo kubaho kandi ko ashishikajwe no guhindura imibereho y'abari mu buzima bugoye ahereye kubo babanye mu muhanda. Mu bana b'abakobwa babyaye bakiri bato maze guhindura ubuzima, urabona ko ari umusirimu. Hari na benshi baze guhindura ubu bamaze kurenga mu 100 kuko araho nagiye nkora ibiterane nk'ibi byo kurwanya ibiyobyabwenge nkasiga bagiye nko kubatiza nk'ubu mu mwaka ushize mu kwa 12 igiterane nakoze nabatirishije mayibobo 89. Nk'ubu hano aha twicaranya harimo nk'abantu bageze kuri 20 batanyishyura n'igiceri cy'10. Umvishe ko harimo abamama baturuka iyo kure, ntago bose ari abo muri no quartier, hari n'abaturuka Icyangugu akaza ari ibitenge bitwaye ku mutwe nara nkabona ni nka mama. Dusura Vestine twasanze afite umushyitsi. Byishimo Jean Marie Vianney babanye ari za mayibobo bafite byinshi bibukiranya. Twahorera kwigaratiye kunywa nyine kore, ano twongeraga kore mu isi kirara kuri yanza uko twaterananga ishene turi kunywa kore n'urumogi. Umwe twamura mu twavuga tungu leta yamutwaye cyangwa mu kimwe Nyabarongo yamutwaye. Ubwo rero ngize amahirwe ko nago nari maze imisi namubona, ngize amahirwe tukubitanira hariya Nyabugo hara munsi ya Kiruhura habaga urusengero rwitwa niba ari ADPR Kiruhura. ADPR kiri munsi y'umuhanda niho twakubitaniye. Ubwo ni yigeze ambwira ko yari masenga, ahubwo yambwiye ko narinje kubatumira kuba arati iki twawe mwihangane twe turaganira nk'imihanda tugihura none yari yacomye ijisho ryahiye no kureba kuri invitation ukuntu nyine umuntu yabaga yanyweye itabi amaso atareba tukabona ni nk'inyenyeri zamanutse. Mu buzima bwe bwa buri munsi kandi Vestine Mukantwari yatubwiye ko ari umuririmbyi akibanda cyane ku byaranze ubuzima yaciyemo. Yaturirimbiyeho gato. Mukomeze urugendo muramenye ntimucogore, intwari ku rugamba ntizisinzira ntizinanirwa ntizitaka inzara, iyo ababisha baje ntizitatana ziterana imbaraga ntizigambanirana, zikorera ku gihe mu byo zikora byose, irasiwe ku rugamba ntibayita mu ntambara, ingabo zirakundana ingabo zirafashanya nizisigana no muri bikeya zirasangira. Ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzabagezaho ku buryo burambuye ibyo bikorwa bya Vestine Mukantwari akora. Ubu ni umwanya w'ikiganiro cyabaza muganga mushikirizwa na Yvette Kabatesi.
mwiriweho neza. Stomatite ni uburwayi bufata mu kanwa bushobora no gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga mu gihe butavuwe, n'ubwo bwose butangira busa n'ubworoheje. Muganga Cyrille Semana araburira abantu kuri ubwo burwayi. Stomatite ni uburwayi bufata mu kanwa, ubundi mu kanwa kagizwe n'ibice binyuranye. Hari mu kanwa hariya hejuru aho bita mu rusengero rw'akanwa cyangwa mu nkanka, hari impande z'akanwa twakwita wenda nk'ari inkuta z'akanwa, hari hasi hafi y'ururimi, hari ku mashinya, hari n'ahandi imbere ku iminwa tureba imbere hanze hasohoka. Ibyo bice byose bigize akanwa. Stomatite rero ni uburyo biriya bice byose tuvuze bishobora gufatwa no kubyimba, hakaba hashyuha cyangwa se umuntu akababara, ubundi ukaba wagira umuriro ariko ngo aho hashyushye bishobora gutera umuriro muri rusange. Ikindi twavuga nuko ashobora kuba hatukura. Ibyo bintu byose iyo tubihurije hamwe nibyo bita inflammation yaho mu kanwa, niho bita ibyo bita stomatite. Ubwo rero biba byagenze gute kugira ngo nyine aho mu kanwa himvumbagatanye gutyo hagira iyo inflammation ya stomatite? Biterwa n'impamvu zinyuranye, ariko buriya ibintu byose bituma umubiri usa naho ugira intege nkeya bishobora gutuma mikorobe zifata mu buryo bworoshye ahantu. Ubundi mu kanwa habamo mikorobe ziberamo ubusanzwe ariko zitagize icyo zitwaye umubiri, ariko igihe umubiri wagize intege nkeya za mikorobe ziboneraho zikagira imbaraga zikataka umubiri, noneho umubiri ukarwara. Mu bintu bituma umubiri ushobora kugira intege nkeya twavuga ibintu binyuranye. Tuvuge nk'abantu bafite indwara zitandukanye zituma umubiri ugira intege nkeya nka diyabete cyangwa se igituntu, cyangwa se nk'abagore batwite nabo umubiri wabo ushobora kugira intege nkeya, cyangwa se abana cyangwa abasaza, cyangwa se abantu barwaye kanseri cyangwa se bafite agakoko ka sida bashobora gutuma umubiri wabo ugira intege nkeya, noneho nabo bakaba bafatwa na stomatite. Ikindi gishobora gutera uburwayi bwa stomatite ni nk'imihangayiko, icyo bita stress, cyangwa se umunaniro. Ibyo byose bishobora gutuma umubiri usa naho ugira intege nkeya, ubwo burwayi bukaba bwagira. Ibindi twavuga bishobora gutera stomatite ni indyo ikenye ku mavitamine, cyane cyane nko ku bana, burya iyo atabonye vitamine zihagije ashobora kurwara ya stomatite. Ikindi twavuga ni ibintu byose bishobora gutuma ya mikeze cyangwa se mu kanwa hangirika, wenda nk'impanuka, cyangwa se urugero nk'abantu bafite ari amenyo artificiel, amenyo y'amakorano, kujya agenda ashyiramo yakuramo, hari igihe bishobora kwangiza harakushinya, bikaba byatera stomatite. Ikindi twavuga ni isuku nkeya, nabyo bishobora gutuma stomatite iza. Yego. Rero stomatite mwavuze ko ari ububyimbe n'ibindi bimenyetso, byaba biterwa n'utuhe dukoko se? Za mikorobe twavuze zishobora kuba virusi, zishobora kuba ibyo bita bagiteri, zishobora kuba ibyo bita champignon, cyangwa se bikaba byaterwa n'izindi mpamvu wenda zinyuranye, ibyo bita traumatisme, ikintu cyatuma hari ahantu hangirika. Ibi byose bishobora gutuma hantu hasa naho harwara. Izo mikorobe rero zitera hari ahantu zifata mu buryo butandukanye, zikaba zatera ibimenyetso bitandukanye bitewe na mikorobe zarizo. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Iyo umuntu yarwaye biriya bimenyetso, hari ahantu hasa naho hashyuha, ubundi hakabyimba. Iyo habyimbye hashobora gusa naho hashwanyukana bikita gutyo, noneho hakazamo akantu kameze nk'agasebe, ubundi bakita afite, ariko kagaragara hari mu kanwa. Ako gasebe karababaza cyane, gashobora gutuma rimwe na rimwe n'umuriro uza, umuntu akaba yagira umuriro. Stomatite rero akenshi igaragazwa n'ibyo bisebe biba biri mu kanwa. Utwo rero dusebe ntidushobora kugira ingaruka ku muntu? Dushobora kugira ingaruka kubera ko akenshi iyo umuntu arwaye utwo dusebe, icya mbere arababara, agira ububabare bukabije mu kanwa, kurya bishobora kumugora. Iyo bikabije n'igihe no kuvuga bimugora kubera ibyo bisebe biri mu kanwa. Izindi ngaruka akenshi iyo zatewe na bagiteri, hari igihe bitera icyo bita abse, ni ibibyimba by'imbere mu kanwa bizamo n'amashyira. Iyo hajemo amashyira rero akenshi urumva nawe biba bikabije, igihe bijyana n'umuriro, bikaba za mikorobe zacengera zikajya no mu maraso, bigatera icyo bita sepsis. Ni uburyo mikorobe zari zirundaniye ahantu hamwe zicengera mu maraso zigakwira umubiri wose, umuntu akaba yagira ibibazo aho zitari ziri zikahagera. Ni ibintu bikomeye kubera ko itavuwe ishobora no guhitana umuntu. Ubu burwayi rero buravurwa muga? Ubwo burwayi buravurwa. Kubuvura icya mbere muganga arabanza akamenya impamvu zabuteye, akarizo avura, ariko n'ibimenyetso arabivura, cyane cyane ko mu bimenyetso twavuze harimo ububabare bwinshi. Muganga ashobora gutanga imiti igabanya ububabare, ashobora gutanga imiti ishobora koza mu kanwa kugira ngo bya bisebe byo mu kanwa bise naho bikira. Hari imiti bajyaho umurwayi yinyugurisha mu kanwa,
ashobora gutanga imiti rimwe na rimwe ya antibiyotike bitewe na mikorobe uko zimeze, niba ari mikorobe za bagiteri cyangwa se niba ari za candida albicans ashobora gutanga imiti ivura candidoze, mbese bityo bitewe n'uko muganga yabibonye. Ariko iyo hajemo bya bibyimba bizamo n'amashyira, hari igihe biba ngombwa ko muganga wabimenyereye avura abaze akagenda agafungura cya kibyimba agakoramo amashyira akabona gutanga n'imiti yindi inyuranye. Muganga Cyril Semana watubwiraga ku dusebe tuza mu kanwa bita stomatite, ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga Cyril Semana mweko muraganira. Ubu naho dusubiza ijambo Yves Bucyana mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza bakunze b'imikino kuri BBC. Amakuru nyahere mu Rwanda mu gikombe cy'amahoro. Umukino ubanza wa kimwe cya kabiri hagati ya Mukura Victory Sport na Rayon Sport wakinwe iminota 27 gusa mu cyumweru gishize, byamaze kwemezwa ko uzasubirwamo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Uwo mukino wahagaze kubera impamvu z'umuriro wabuze ku kibuga, nabyo bitewe n'ibibazo ngo bya tekinike. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa rishingiye kuri raporo yakozwe n'umusifuzi ku byabaye. Komite y'iryo shyirahamwe y'amarushanwa yemeje ko umukino uzasubirwamo. Iba ariko Rayon Sport mu Rwanda izwi nka Gikundiro ntibikozwa, ivuga ko yaba irenganiye mu cyo yita uburangare bw'ikipe ya Mukura ku kibuga cyayo, ahubwo igasaba ko Mukura yaterwa mpaga. Nkiri mu Rwanda kandi shampiyona y'igihugu izakomeza mu mpera z'icyumweru. Imikino myinshi izakinwa ejo kuwa gatandatu, harimo Muhazi izakira Rayon Sport mu gihe APR FC yo izaba yakiriye Etincelle, naho Mukura igakina na Kiyovu Sport. APR FC ya mbere irusha Rayon Sport inota rimwe. Mu Burundi naho shampiyona y'umupira w'amaguru izakomeza. Umukino witezwe cyane ni hagati ya Aigle Noir ya mbere na Flambeau du Centre iri ku mwanya wa gatatu. Umukino uzaba ku cyumweru. Bumamuru ya kabiri yo izakina na Dynamique ibarizwa ku mwanya wa 13. Vitalo izakina na Deira, naho Interstar ihure n'Amasipiri. Ku mugabane w'Uburayi ikivugwa cyane n'uburyo ikipe ya Manchester United yaraye ibonye itike ya kimwe cya kabiri y'igikombe cya Europa League, isezereye biyigoye ikipe ya Lyon yo mu Fransa ku bitego 5-4. Wari umukino udasanzwe. United yari yatsinze 2-0 kugeza ku munota wa 70 imbere yuko Lyon ihindukirana ikabyishyura. Hongeweho iminota 30 y'inyongera. Igice cyayo kinini Lyon yagikinnye ari abakinnyi 10, ariko ntibyayibujije gushyiramo igitego cya gatatu ndetse n'icya kane. Ibihumbi by'abafana ba United basohotse ku kibuga, ariko mu minota 6 ya nyuma Manchester United yishyuye ibyo bitego, ndetse Harry Maguire ashyiramo igitego cya gatanu cyahesheje itike ikipe ye. Muri ikigo cya kabiri United izakina na Celtic Bilbao yasezereye Rangers yitsinze 2-0. Soreze kuri shampiyona ya English Premier League, imwe mu mikino izaba mu mpera z'icyumweru ku makipe akunzwe cyane. Ejo kuwa gatandatu Everton izakina na Manchester City. Ku cyumweru Arsenal izaba iri ku kibuga cya Ipswich. Manchester United igakina na Wolverhampton, naho Liverpool ikazaba iri kwa Leicester City. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Mbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko umujyanama mukuru w'ibibazo bya Afrika mu bushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire Masad Boulos asaba ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo ya gisirikare ruha M23 kandi rugatahukana ingabo zago zose ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi nyuma y'umwaka uzorumana ejo kuva habaye irindimuka ry'imisozi rikomeye ku mutumba gabaniro zone Gitaza komine Muhuta n'intara ya Rumonge yatumye imiryango y'ababa 500 ija mu kaga, ubu ibaye mu buzima bw'ubukene kandi bugarijwe n'inzara. Ndabibutse kandi ko ibiganiro byacu bibandanya no mu misi impera z'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano. Ku munsi w'Imana naho muzokurikirana ibice bibiri by'urunana twashikirije muri nondwi. Amakuru yacu yaragarukiye ngaha. Mwarakoze kubana natwe muri indwi yose. Mugire weekend nziza mwese, murakoze.